Mwaramutse mwese ndi Venice Niyongabo ndi athlete umwe mufise ngaha mu Burundi yatsinze umudari w'inzahabu ya Atlanta. Ubu nkaba ndi ngaha nkaba ndi president wa conseil wa fondation. Nje mbi Buraya ariko ndafise abakozi bari kuri fondation ngaha i Bujumbura bategekanije inkino zizoba hajya mu Kamenge zizoba zikurikiranywa n'umu athlete akomeye cyane avuye ari afise des nationalité muri Senegal no muri Mali, arafise une association ya basket. Rero yambwiye ati je ngo manje Burundi nje kwigisha aba educateur abarezi babo bana kugira ngo bamenye ngena basket yoshobora kubafasha kugira bahindura ubuzima bwabo. Hanyuma hajya kuri Centre culturel français turafise abatumire twatumiye, turafise abaserukira ibihugu byo hanze bari ngaha i Burundi, turafise ama organisation ama ONG azotugendera je tukugira duhure tuganire kugira menye icyo cyo fondation n'ingere dushobora gukorana. Hanyuma turafise abaganga babiri baje, twatumenye tuzana abaganga tubatwara ku bitaro. Uno munsi twazanye abaganga baje gupima abatlete muri sport kugira babone yuko muri sport woshika kuki mu gihe ufise umutima ukomeye neza, ufise amapumo. Ico kintu nibaza ko ari ikintu gishasha ndangoye kuzana ngaho Burundi kuko turakeneye abaganga bakene bari mu gisata ca sport. Hanyuma mu guheza tuzoronka hajya kuri entente sportive kuwa gatandatu tuzoba twatumiye abana barenga amajana 3 bava ku myaka 10 gushika ku 16 bazoza kugira ubugenegene bwinshi. Hazoba harimo byo kwiruka, hazoba harimo inkino z'umupira w'amaguru, hazoba inkino za basket, hazoba n'amaje traditionnel kuko abana bariko basubira bakamenya inkino za kera Burundi bwara bukora. Inkino nibaza kugira ngo ushobore gutsinda ihigano ry'isi yose uba ufise amagara meza, hanyuma kugira uronka amagara meza uba ufungura neza. Aho rero niho nababwira yuko ivyo twifuza gukora no guhagarikira cyane cyane ku magara y'abantu, hanyuma bamaze kuja ku magara meza bagashobora kugira sport neza kandi bakabaho neza. Ikindi naco hakaba amahoro kuko ibi byose biriko birashoboka no kubera du Burundi mu munsi turi mu mahoro. Rero niyo twebwe sinova ku Burundi buzoza anibaza ubwaruka ruzoza niko zorokuba ku Burundi bwacu. Nico nibaza yuko inkingi nini no guhera ku bana bakifisa imyaka 10 na 16 kuko nibo bazomenya muravye inkino sugutsinda umudari gusa. Uhejeje gutsinda umudari ukoresheje ingena wahora ugira imigambi ugira indoto ico ugomba gushikako kuko utsinde inkino z'isi yose ubanza kugira indoto, hanyuma ugira indoto ukabishira mu ngiro. Rero nico gituma niyumvira yuko umuntu wese akiri umwana cyane cyane mu bana bari mu myaka 10 na 16 icyambe no kugira indoto, hanyuma ugize indoto ukarondera ngene ubishira mu ngiro. Kugira ubishira mu ngiro nuko ubyita discipline, sindimo kindo bivuga. Nibaza yuko ugize discipline niho abana batazoja ku marigara, niho abana bazoja ku ishuri kuko amashuri ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ubuzima bwawe bihinduke. Rero dufatanije inkino tugashira hamwe n'amashuri, nibaza yuko ariko kwiza ko gutegura Uburundi bwacu bwiza kandi ubwira buzotera imbere. Tuzoshike mu myaka y'ibihumbi 2060 abantu bose bafise amagara meza, bafise ivyo bafungura, bashobora kuronka abanyeshuri ku mashuri yabo, bashobora kuvuza abantu mu bitaro, n'ibitaro bikaronka ibikoresho. Nico gituma ndiko ndazana abaganga ngaha mu Burundi kugira ngo aya mahigwe naronse yuko biburaya, aya mahigwe mfise yuko ngaha i Burundi kugira ngo abanyaburaya n'abarundi bakorane kandi bakorera abarundi no munsi. Izina rya Venice Niyongabo ni izina wari wese yumvise mu gihugu cy'u Burundi azi neza ko ryakoze ibikora inka. Mbega iyo haje abanyaburaya muzanya abanyaburaya ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mwege ku bwanyu niyihe shusho mubibonamo? Ishusho yo mpa gihugu nuko ndabereka yuko mfise abagenzi benshi, hanyuma abagenzi mfise n'abagenzi b'u Burundi. Rero nibaza yuko niya abarundi twese tuba hanze twogerageza tukazana abagenzi dufise hanze. Abo bagenzi bacu dufise hanze bakaba abagenzi b'abarundi
ndibaza yuko Uburundi buzotangura kugira imigenderanire myiza, si bya bindi tuvuga ngo imigenderanire igizwe n'abadutwara gusa, imigenderanire ashobora guca mu miryango. Je mfise umugore wanje n'umunyaburaya, mama bahuye baraganira. Rero niyo twese kwisi yose tubako Burundi gusa nabo hanze, niyo twabona yuko tubana, niyo twabona yuko dufise ubuzima bumwe, niyo twabona yuko twese tuza kubahana, nibaza yuko amahoro adakenewe Burundi gusa, amahoro akenewe kwisi yose. Mbega Fondation Veniste Niyongabo n'ishirahamwe Peace and Sport musanzwe mukorana gute? L'organisation ya Peace and Sport ni iba i Monaco, tumaranye imyaka 15 dukorana. Twarakoreye mu Cibitoke, twarakoreye Igitega, i Makamba, i Bujumbura. Hanyuma aho ntihari bwavuke la Fondation. Fondation ivutse mu myaka 2 iheze, niho turiko turakora ibintu byinshi cyane nko mu Kamenge no ku mashuri ya Buterere, kandi n'ubu turiko turaraba yuko tuzoja ku yandi mashuri. Icyo twifuza nuko twokoresha inkino kuko kirafise inkingi nini ya cyane ngene abantu babana. Inkino zirafise ingene urukino tuza kugenda atabatukana, atabakora ibintu nabi. Hanyuma inkino murazi yuko zifasha abantu kugira ngo ntibaje mu bintu biyayura bwongo. Rero jewe murazi yuko natsinze Jeux Olympique, inkino zarampaye uno munsi condo no munsi. Rero ndifuza yuko n'abandi bana bariko baravuka n'abazovuka boba nka Veniste Niyongabo kugira ngo bashobore kuronka ubuzima bwabo bishiye muri sport.